gahuza miryango mu karere k'ibiyaga bigari Imvo n'imvano. Mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi Imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu 2021. Uyu munsi turaha umwanya abatanze ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki 13 na 20 z'ukwezi gushize kwa kabiri. Ikiganiro cyavugaga ku myaka 30 mu Burundi bizihije bagize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Iyo tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1991 nibwo abarundi batoye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amajwi 89 n'ibice 21 kw'ijana. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaragamije kurandura burundu indyane zari zishingiye ku moko, politike n'uturere. Kuva icyo gihe ayo masezerano yabaye imwe mu nkingi zigize itegeko nshinga ry'u Burundi. Ariko nubwo yashyizweho, indyane zishingiye ku moko na politike zarakomeje, akaba ariyo mpamvu u Burundi bukiri mu bihugu bya Afurika n'isi muri rusange bifite impunzi nyinshi. Kuba u Burundi bufite abanyagihugu bumva ko baba bafite amahoro bari hanze y'igihugu cyabo biragaragaza ko ubwumwe bw'abarundi bugifite ikibazo. Imvo n'imvano rero yageragezaga kureba aho byapfiriye n'umuti wabonera icyo kibazo. Abatumire bacu bari Andres Bomana wabaye umushikiranganje wa mbere uvuye muri ubwo bushake bwo gushyiraho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Twari kumwe kandi na Cyprien Mbonimpa wabaye umushikiranganje w'imibano n'amahanga muri iyo leta yarayoboye. Muri icyo kiganiro kandi twari kumwe na Agathon Rwasa, umukuru wa CNL, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buri ubu mu Burundi, akaba yari muri paripeuti icyo gihe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yashyirwagaho. Undi twari kumwe ni Leonce Ngendakumana wo muri Sahwanya Frodebu, umugambwe nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi buri ubu mu Burundi. Icyo gihe hashyirwaho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, uwo mugambwe wakoreraga mu kinyegero, ariko naho ugiriye ahagaragara ntiwemeraga ayo masezerano. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Felenga Kwaya. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Duhere kuri Eric Baranyizigiye utuye mu mujyi wa Adelaide muri Australia. Atangira avuga ko abarundi bateye intambwe ishimishije mu gusigasira ubumwe bw'abarundi. Jewe intambwe mbona abarundi twateye si niyo twateye gusa, ahubwo gusa unabiraze n'ingene ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga, ahubwo twari tunayisanganywe kuko ayo masezerano aravuga ati ubumwe bw'abarundi bwamyeho, ahubwo kitariho yari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Rero je ndabona ko uko abarundi tubayeho no munsi uko tubanye ni byiza, uretse ko dushobora gutera imbere gusumba ngaha, nubwo nyine na biriya byabaye hakaba intambara hakaba iki, ariko urabona ko abanyagihugu benshi cyane baracafatanye mu nda. Urabona abantu bagisabana, abantu bagitizanya ibikoresho, abantu bakiramukanya, abantu bameze neza. Ahubwo ikibazo ahantu kiri kandi cyane ni mu banyepolitike, niho ariko buretse gato kujya mu banyapolitike, kuko uvuze ko abantu babanye neza, uvuze yuko abanyagihugu ubu ngubu bafatanye mu nda, ariko muri kiriya kiganiro mu batumire bacu wagiye wumva uburyo bagiye bavuga mu gihe nk'iki ngiki, na cyane cyane niba warumvisha amagambo Agathon Rwasa yavuze. Aravuga yuko na n'ubu ngubu abari mu ishyaka rye rya CNL bagitotezwa, haracyaragahaze. Aravuga yuko ibintu bitameze neza. Yaba na Leonce Ngendakumana nawe avuga yuko na n'ubu ngubu ntabwo ibintu byari byagera ahantu heza. Wowe uri kure, uri muri Australia, utandukana nabo gute? Jya ntandukanira nabo nuko naho ndi muri Australia ariko mfise imiryango hiyo, abantu banje, abavyeyi, inshuti, abagenzi, ndazi ko babayeho, ndazi ko babanye n'inshuti zabo. Ubiravye ibyo Agathon Rwasa avuga ntabwo nabiharira, ntabwo nabica kubiri, nibyo baratotezwa, ariko ntabwo batotezwa n'abanyagihugu bene wabo. Uko byogenda kose ugiye kuraba abo bantu batoteza abaseneye, uzosanga ari intumwa z'abategetsi b'abanyepolitiki. Nibo
baguma baja kuvuruga wa mubano mwiza abenegihugu basanzwe bafise, kuko burya buri kintu cose iyo kivuye ibukuru gikwira hose. Rero iyo bavuze bati abaseneri bagize ibibazo bafashwe bafunzwe, aho uca wumva ko ababafunze s'abanyagihugu, bafunzwe n'inzego za leta. icyo uvuze mugihurizaho n'abatumire bose, yaba Adrien Sibomana, yaba Cyprien Mbonimpa, yaba Leonce Ngendakumana, yaba Gaton Rwasa, bose bavuga ko byose bipfira mu ntwaro cyangwa se mu bayobozi, ko aricyo kibazo niho kiri. Ariko bitandukanye n'ibyo uri murambwira gutyo, kuko yaba Gaton Rwasa cyangwa se Leonce Ngendakumana baravuga yuko kubera intwaro nyine iyo ntambwe uvuga bimwe bw'abarundi ntirashyirwa mu bikorwa. Ariko wowe urambwira yuko abarundi ngo bamaze gutera intambwe ishimishije, niko wabyanditse, ngo bamaze gutera intambwe ishimishije bafatanye mu nda ku rugero rushimishije cyane, niko wabyanditse. Nge ndumva birimo biratandukana nuko abatumire bacu bagiye bavuga. Cyane cyane igituma ndakubwira nti abarundi basa n'abateye intambwe nziza cyane, nuko ugereranije kuraba muri kahise kumbure ka kera ngira ngo n'ibihe ntari bwabeho, ariko ugereranije kumviza kahise ko abakabonye bakavuga ukaba ibyabaye muri kahise, bijya bintu by'amahonyabwoko by'intambara zo hagati mu banyagihugu, uri kuraraba uno munsi haragera igihe banyepolitike bagashaka gusomoza ya ntambara, ariko kumbure ntibikunde nk'uko babyifuza. Aho rero tubona yuko abanyagihugu hari akantu kakandi kera abanyepolitike babahenda bati rera mugire buke bagaca birukanga gukora uko nyene. Urabona yuko ubu hari abanyagihugu bavuga bati namba gukora tubesha, nta mubanyi nza kugirira nabi kubera wewe. Uri kuraraba barakunda kugaruka kuri bijya byabaye muri 2015, ariko biriya hari hagati y'abanyagihugu n'igipolisi, hari hagati y'abanyagihugu n'igisirikare, kumbure n'izindi nzego za leta ntazi. Ariko uri kuraraba hagati abanyagihugu ku bandi, urabona neza ko bagifatanye mu nda, bameze neza, kandi usanga bijya byo guhohotera agateka na muntu, nta munyagihugu ahohotera ubundi mu by'ukuri ubu ngubu, atari babandi nyene usanga bitwaje ko kumbure bazwi n'ubutegetsi kanaka. Umbwiye yuko ufite abavandimwe hariya mu Burundi, nibo baguhaye makuru. Abo bavandimwe bawe bakubwira, ntago bakubwira yuko hari abarundi bagera ku bihumbi hafi 300 bari hanze y'igihugu bananiwe kugaruka kubera amakuru bumva yuko wowe ubwo bumwe uri muravuga butuma koko abantu bagaruka butari bwagerwaho? Ayo makuru y'abarundi bari hanze ndayashaka mu barundi bari hanze nyene, kuko nanje muri abo bari hanze nanje ndimo. Hanyuma kuba batishimiye kuba bogaruka mu Burundi kubera atabumwe buhari, nibaza ko ico abanyagihugu base kugaruka batinya ni ya leta itubahiriza ubumwe bw'abarundi. Iki ndakigaruka ko cyane yuko leta n'abanyepolitike n'abategetsi ibyo bintu byo kubahiriza agateka kazina muntu by'iki bizingiye muri amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntabwo bavyubahiriza. Ibyo n'umukuru w'igihugu yarabivuze mu ijambo ryiwe itariki 5, yarabishikiriza ati aha twese turi ngaha tupfa kumva mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi ati benshi ntituzi n'ico avuga. Ukuvuga batazi n'ico avuga no kuyakurikiza ubu nta nayo bakurikiza. Reka ngusomere nk'ibyo wanyandikiye kugira ngo mbonaho mpera ikibazo cyanjye. Wavuze ngo ariko rero nawe intambwe ari nziza, ntabwo turashika ku ntego nyene zina ufatiye ku kuntu ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga n'intumbero yayo. Abarundi baracahunga, abarundi baracahohotera abandi bamwe baracigungira ko itunga ry'igihugu, ubukene, ubwigenge buke, ibyo byose ni ibintu bikirimwo agahaze. Ibi ni wowe wenyine urimo urabyivugira? Yego, ibyo nabivuze uko, kuko iyo mvuze ngo abarundi baracahohotera abandi,
ni nkaho mba nashatse nanse kuvuga nti abanyepolitike bacahohotera abanyagihugu kuko kumbure ngira ngo noba nkabije, ariko ubundi kubera n'abajya abanyepolitike babikora ivyo n'abarundi nabo ubwabo urumva se abanyamahanga, ni naco nashatse. Muri make washatse kuvuga abanyapolitike, nicyo washatse kuvuga? Abanyepolitike hariho umva kwa kundi nyene batazi byo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurya batayazi nako batanayakurikiza, kuko iyo baba bayakurikiza nta guhohotera umwenegihugu biba bihaba, nta turatuza umwenegihugu gushika hati igihugu biba bihaba. Nukuvuga buri murundi wese aba yumva ko ari mu gihugu ciwe, yakena yatunga akabifata uko nyene, akamenya ati igihugu canje nico buraro n'uburamuko. Ariko nk'uko mwabivuze mu kiganiro c'imvura imvano, uvuze ati kuba hakiriho abarundi bacumva ko ubuzima bwabo bumeze neza baba hanze, kuvuga abo barundi barahari ni benshi cane. Hariho mbere wanashaka n'abari mu Burundi akubwira ati sije nzobona garosa aho nca ngo ngende, nakuvuga hariho abantu bavuga bati aha hantu turahabaye mugabo ni kubura aho tuba. Ibyo birahari gusa nyine urumva ibyo vyose bizingiye muri leta, na ziriya mpunzi zose ubona zose zatashe nta nubwo bokwirigo barasubira no kubahamagara bonyene bokwizana. None ugeze rero noneho mu ntambwe yo gushakira umuti w'iki kibazo, ngaho reka tujyemo. Umukuru w'igihugu wumvishe akamo yateye izo ndongozi urimo uravuga, bari kumwe, wabonye ibyo yabasabye yuko bose bavuye hamwe bapfunditse rimwe igihugu cyakira. Ese urabona hari icyo wamwongereraho? Ese urabona hari icyo wahindura kuri ririya jambo ugereranyije n'ibyo abatumire bacu bagiye nabo babivugaho? Wowe ubona wakongeraho iki, cyangwa se ubona hari icyahinduka ari iki? Mu by'ukuri naho abatumire wari watumye bagerageje kuvuga ibitari bike, hari ahantu batigeze banyura neza ngo bakivuge ko cyane aho byapfiriye, icatumye ayo masezerano atagera ku cyo yagenewe. Baragerageje kubivuga ariko ntabwo babivuze neza. Gusa Rwasa yaragerageje aravuga ati ukuri konyene niko gushobora gukiza Uburundi. No kuvuga wenyene hagiye yarabyumvise ko atakuri kuriko kuravugwa muri bijyo byose ko baravuga, kuko reka ngo hakarorero kigituma mvuga yuko atakuri kwariko kuravugwa. Mu myaka iheze mikeyi Leonce ngenda ku Mana n'abandi batari bake barashinze urunani rwitwa APC ikibiri, aho abanyagihugu barabakurikira kuko barabona yuko ara imigambi myinshi itandukanye, ubwoko bwinshi butandukanye, bagiye hamwe bariyunga, barabona ko burya ikibazo kiba hanze ari kimwe, bagiye hamwe kugira ngo bakigwanirize hamwe ico kibazo cyabo bagitorera inyishu hamwe. Ariko bitamaze na kangahe urumvise APC ikibiri yasambutse, kandi Leonce yari mu ndongozi z'ico kibiri, ariko sinaza ko yigeze avuga icabitumye bisambuka. Ni kwa kundi rero atabumwe nabonyene bari bafise. None ko ikibazo wari uvuze ko wari utubwiye ko ari ukuri, none ntibabwizanyaga ukuri? Umva byabananiye kubandanya bari hamwe kubera impamvu itashoboye kuvugwa. Iyo mpamvu rero je nka je niyo ngira mere nk'utanga ko uko je ndabibona aho ikibazo cabereye. Ikibazo gituma ubumwe bw'abarundi mu by'ukuri butubahirizwa nk'uko butegerezwa kubahirizwa ni mu nzira zibiri zonyene zitarenga, je niko ndabibona. Kwigungira ko umutungo w'igihugu, icya kabiri n'ubukene. No kuvuga none ivyo ngibyo ivyo Leonce Ngendakumana ntiyabivuze, kuko Leonce Ngendakumana yazanye ibintu bine biri mu masezerano ya Arusha, harimo ibyo ngibyo uvuze, yongeraho kucyo abandi bose bahuriyeho ko ikibazo nyamukuru cyatumye ubumwe bw'abarundi budashyirwa mu ngiro yuko cyari ikibazo cy'uburongozi, cy'ubutegetsi, hanyuma gushyira mu bikorwa ibyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yavugaga bikazanamo igitotsi, kubera ko uburongozi bwari bufite uwo mutima wo kwigungira ko. Ngira ngo niho wahera wenda nawe ukagira icyo wongerera, kuko ibyo ngibyo byo Leonce yarabivuze, ahubwo ibyo batavuze wowe ubona, kuko waruvuzemo ngo ukuri,
watwongereraho wera kugira ngo abumvise icyo kiganiro bagire ikiri bakuramo wowe wongeyeho kitavuzwe na Leonce, kitavuzwe na Cyprien, kitavuzwe na Adrien, kitanavuzwe na Agato. iki ngiki nico nagira nje nduga ko ahangaha ndabwira nti kubera rero abo batumire bose iki kibazo bagiciye hirya no hino bagasanga koko n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe agasanga koko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yarirengagijwe yarafashwe minenegwe. Ni naho naciye mvuga mu butumwa bwanje nti niyo mpamvu aya masezerano akwiye gusubirwamo hanyuma akareka no kwitwa amasezerano ahubwo akabitegeko, aho umuntu atayakurikiza kubera byiyumvisemo kubera bishatse, ahubwo ategereza kuyakurikiza byanka bikunda. Kuko uravye nubwo bayahaye agaciro ko kugira ngo bayashire mu ndahiro y'umukuru w'igihugu, urabona ko mu Burundi buzima kuva mu masezerano yahaja sindibaza yuko hoba hariho umurundi yaba umunyepolitike cyangwa atari umunyepolitike arahanwa ngo nukubera yarenze ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Sindavyibaza ko ico kirahaba kuko noneho reka ngaha dusobanure gatoya, hari uguhana ariko hari nuko biri mu itegeko. Ni ukuvuga ko aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi yemewe mu itegeko nshinga ry'u Burundi, aremewe kuko niba warakurikiranye kiriya kiganiro umunyamakuru wacu witwa Prime ku magenge arimo aradusobanurira ibyanditswe mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi, yagaragaje amagambo akomeye yavuze mu musozo wayo avuga ukuntu ayo masezerano adashobora gufutwa kandi ko nta tegeko cyangwa se ingingo ishobora kuyasimbura, kandi kutazayubahiriza azaba akoreye ikosa igihugu ndetse n'abarundi. Ico ni ikintu gikomeye bavuze, ariko n'amasezerano. Ivyo rero ndiko ndavuga ngaha nuko none kuba atanumwe baragiriza ko yakoreye ikosa igihugu, no kubera ayo masezerano ata muntu n'umwe arayarenga. Ubwa mbereho tugende kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi barabizi yuko umuntu arinze arirenga ko akarica kubiri, mu by'ukuri ibihano birategekanije, ariko naryo nyene urabizi ko ryama ryaho nyanzwe igihe cyose, ariko hakabura mu by'ukuri uravye ego ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo ni itegeko uko ni ibwirizwa shingiro, hari na sentare ijejwe kuryubahiriza, ariko ugiye kuraba irya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro igihe cyose twamatiriko turayumva mu matora honyene. Iyo hari bamwe bavuze ati amatora yagenze nabi, naho wumva ko bituye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Nicyo gihe cyonyine muyumva cyangwa se wenda nuko bitamenyekana ku bundi ari igihe baca imanza? Nico gihe cyonyine nkanje umunyagihugu nshobora kumva ko hariho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, niho honyine n'abajya bayirimwo, niho honyine ushobora no kubabona. Ahandi hose nta n'umwe ashobora no kumenya n'ibyo baba bariko barakora. Mu gihe kurenga kwibwirizwa shingiro si gukora ikintu gusa, ni no mu mvugo, ni no mu vyiyumviro. Ukaba tuzi yuko muri irya leta yacu imvugo zabo ni imvugo zicivutu gusa, ni imvugo zirenga ku mategeko y'ibwirizwa shingiro kugira ngo y'abantu ubumwe bw'abarundi iminsi yose bama bariko barayarenga igihe cyose, ariko ya sentare ntaco iheza ngo ikore. Kugira ngo byumvikane neza nuko sobanuka ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ni ikintu umukuru w'igihugu arahira akavuga ati nzubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, nkuko arahira ko azubahiriza itegeko nshinga ry'u Burundi. Rero ibyo byo birahari nk'itegeko, ariko igisigaye urimo urashaka kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo byubahirizwa, noneho kubera ko bitubahirijwe ntihagire n'urukiko rubihana cyangwa se sentare ihana. Aho rero niho wowe ushaka kugera ukavuga uti iyaba baterera iyo ntambwe bagashyiraho ibihano bigenewe abantu batubahirije amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, bigashyirwa mu bikorwa ku buryo twabonye abantu babihanirwa. Ngira ngo nicyo bashaka kuvuga. Nizo nyene nibyo mba ndiko ndaganaho, na cane n'ikindi kintu kibabaza nuko haba hariho n'inzego zitwa ngo zikurikirana uko ayo
mabwirizwa canke ayo masezerano yubahirizwa canke agenderwa, ariko ugasanga uno munsi turumvise ibi kw'iradiyo, turumvise biriya kw'iradiyo, ugiye kubiraba ugasanga ni ibintu kumbure biteranya abantu, bijyanisha abantu. Za nzego zijeje kuraba ya mategeko n'aya masezerano ukarindira ko hari ico bavuga ukabura. Urumva niho tugira amakenga ruti koko ubwo ntiboba bareka kuyakurikiza kuko babona ko nubwo utayanakurikiza ataco bitwara, kuko uno munsi umukuru w'igihugu amaze kuja imbere ya leta yiwe yashinze wenyene ubwiwe akavuga ati amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntayo muzi nta nayo mukurikiza, mugabo ugaca usanga rwa rwego rujejwe kuraba ingene ayo masezerano akurikizwa ugasanga nta na kimwe bobo babibonamwo, kandi n'umukuru w'igihugu ubwiwe yamaze kubibona ko muri leta bitariko birubahirizwa. Uca wumva ko izo nzego nubwo zagiyeho ntituriko zirakora. Ngaho urangiza rero igitekerezo cyawe. Rero igitekerezo cyane nifuza ko kurya nyene ibyizwa shingiro rifise sentare igezwe kubyubahiriza, niba bikure mu urwo rwego bavuga ngo ni urwego rukuru ngo urwego rw'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ahubwo bavyite sentare igejwe kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Noneho kandi banabahe n'ubushobozi bakore n'abarya bose bacungere byizwa shingiro, bakore no mu bindi turetse amatora, kuko igihe cyose twama tubumva mu matora gusa, ibindi byose umenga nta gihe na kimwe ibyizwa shingiro zigera ritonekwa atari mu matora. Kandi mu by'ukuri ugiye kuraba aho bagenda bashikiriza ibintu byose buri munsi ku munsi, usanga mu by'ukuri amategeko arahonyangwa ukuri kwamye, ariko karindira ko za sentare zivuga ukabura. Kuko sinanka ubwa mbere byose mvuga ngo babafunge ngo bafate babahane, no, umuntu ashobora no kwitwarirwa hanyuma akisigura hanyuma agatsinda. Ariko mu Burundi nta mutegetsi n'umwe ndigera numva ngo yarungukishijwe imbere y'ubutungane ngo yahonyanze ubwirizwa shingiro. Nta n'umwe ndigera mbona yarengukijwe imbere y'ubutungane ngo yarenze ngo ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Si ngombwa ngo atsindwe, ashobora no gutsinda mugabo atirise bamurengukishije. Ariko reka wenda aho ngaho tuhakosore, abahonyoye ibwirizwa shingiro barafungwa, ahubwo wenda icyo uvuze gishyashya nicyo ngicyo cy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, yuko wifuza ko habaho ngo sentare yo guhana abantu batayubahirije. Gusa aho nashaka kugira ngo wenda ndangize nkubaza, ese birakenewe ko habaho sentare nshyashya cyangwa ahubwo sentare ziriho zabyubahiriza zikareba yuko zabishyira mu bikorwa, kugira ngo hataza kongera kandi gukoreshwa andi mafaranga y'igihugu kandi hariho sentare zashobora kubikora? Jewe niyumvira neza ko nubwo isentare zose zihari zaguma ari izo, ariko hakabaho igisata cayo kijejwe kuraba ivyo bintu, kuko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi akubiyemo hafi y'ubuzima bw'abanyagihugu bwose niyo buri. Hanyuma kandi ibiyakubiyemwo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nivyo abantu cane cane batavuga rumwe na leta bama ko baridogerwa ko ariyo makosa bakorerwa. Ni kuvuga bavuga ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu by'ukuri ahonyangwa buri munsi kuri bo, kubera bavuga ko bahohoterwa, bafungirwa ubusa, ibi na biriya. Ni ukuvuga ko barakwiye urwego nubwo rwaba rukorana n'isentare imwe mu zihari, mugabo rukaba ari urwego rujejwe kuraba cane cane ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, bikabaho. Ico kintu ndibaza ko cofasha cane. Urakoze cyane Eric Baranyizigiye ku bitekerezo byawe utanze hano mu Imvo n'Imvano kuri iki kiganiro cy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ego nanje ndabashimiye cyane, murakoze cyane. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Undi watwandikiye ni Isaac Ndayishimiye, we ari mu Burundi, atandukanye na Eric Baranyizigiye. Waravuga yuko ubumwe bw'abarundi bukiri kure nk'ukwezi. Ubumwe bw'abarundi buratari kure nk'ukwezi, nabivuze nifatiye ku byo mbona bigaragara mu gihe cya none turimo.
nkaje umuntu usanzwe narakoze umwihwezo usanga ubumwe bw'abarundi ntizabwiza ko ari ikintu kiri statike ko ikintu gihagaze ariko nyabona ubumwe bw'abarundi n'ikintu gigenda cyevuriwa kiri dynamique ni ukuvuga ikintu kigenda gitera imbere kuko ubwa mbere umwe b'abarundi bakibwandika bakabisha mu gitabo bafatira ku ngorane zari zihari zijyanye n'ubwoko mbere bavuga ati abari ku butegetsi bahaje ubutegetsi n'abatutsi hari ikibazo kiri hagati y'abatutsi n'abahutu cyari gihari ubwa mbere none ubu ngubu igihe ni iki yamaze kwevura yamaze kugera mu zindi ntambuko zikomeye kuko ubu hari ikindi kibazo usanga bavuga ngo turakumirwa kuko twagiye mu ishyamba canke turabasivile. Ni ukuvuga se ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyashize ubu ngubu kitakiriho hariho ibyo bindi utangiye kuvuga? Oya sinavuze ko cyashize nacyo kirahaza mugabo intambwe kiriko kigeze kuno munsi intambwe ishimishije kuko ari byateye imbere turabona muri leta zihari ko ari ubwoko bwose buserukiwe. Wari wavuze ko ubumwe bw'abarundi buri kure nk'ukwezi, turashaka kumenya burimo burava he bukajya hehe ugereranyije naho bugomba kugera buri hehe? Boje cyo no baza nkavuga cyo nuko ubumwe bw'abarundi manje kuja ku isiso yabwo ubumwe bw'abarundi bwatanguye kera cyane bwatanguriye kuri Republika ya mbere yari irongowe na Micombero mu 1936 aho ikivugo cy'u Burundi cyavuga ngo ubumwe ibikorwa n'amajambere kandi nicyo kivugo dufite no munsi nabuye ageze ku butegetsi yagumye avuga ati ubwo bumwe nyene bubushikikirwe mbere wacha gushira n'umunyandiko. Hanyuma kuri Bagaza usimbutse Bagaza ariko Bagaza namusimbutse kubera ivyo yakoze byabaye ibintu nta kintu kigaragara kibi twovuga cyaje kuri Bagaza ariko navuze Micombero kuko twagiye kubona ingorane yagiye kuvyuka mu 72 habaye ubwicanyi buriho nyabwoko ry'abahutu yariteye ubwoba icyo gihe. None ubwo rero urashaka kumbwira yuko umwe bw'abandi Micombero yagerageje kubukora Bagaza agerageza kubukora bwaje kuba ikibazo bigeze kuri Buyoya? Oya bwabaye ikibazo guhera kuri Micombero kuko bavuze ku munwa rubagwa rugoto umugabo bari kwabaye rugoto kuva kera kuva kuri Micombero bavuga bakoresha muri politike yabo uraduka kugera kuri babo yabavuga ngo baravuga ubwo bw'abarundi mugabo rugoto n'ubundi haza kuba intambara barashaka mbere amaze no gusinya ubwo bw'abarundi amategeko y'igitabo cy'umwe bw'abarundi turabona intambara mu 2023 abantu baricanye kandi ababusinye aribo baciye bafata ubutegetsi nyuma y'iyo ntambara umukuru w'igihugu atowe akagandagurwa n'abamwungirije bose. Ariko wari urubwiye yuko nyuma yaho haje ibikorwa bigenda bigaragaza yuko hari intambwe yatewe mu butegetsi hajemo abantu bari mu moko yose wari utangiye kutwereka yuko hari ibyiza byakozwe. Icyo twari dukeneye kumenya ubu ngubu ni ibihe bisigaye cyangwa se ni ibihe byagiye bihinduka? Jewe nagerageje kumviza bijya cyo kiganiro mwakoresheje cya mbere aho mwari mwatumiye adresse yo mana mugatumira bari bose ngenda kumana na Gatogwa asa n'abandi bari kumwe barabanje bashikiza bamwe bavuga yuko umwe bw'abarundi atantambwe bigeze butera abandi baravuga ati adresse yo mana we yaravuze ati umwe bw'abarundi basinye mu 1991 bwarazanye ikintu bwarazanye impinduka nicyo nagombe ngere ko nuko nta gihe shigize cyumviro neza ngo ndakimanira kigaragaze neza nicyo nashatse kwivuga mbereye ku ntango duga kwijambo bivuge. Sawa urumva nariko ndavuga rero Micombero ageze ku butegetsi yashize kuri devise y'igihugu ubumwe awugira ubwa mbere ubumwe ibikorwa amajambere hanyuma amaze gutwara ariko tutubona igihushane paradoxe twabonye igihushane 72 tubona abantu bari kubaricwa kandi abantu bari mu bumwe batagwiza kwicana uyo yafashe ubutegetsi nawe nyene bigenda uko 188 haricwa abantu ariko amaze kugera mu 91 aragaragaza inguvu zo kwemera umwe bw'abarundi mbere ubashiraho n'akadomo barandika igitabo kijanye n'ubumwe bw'abarundi ariko n'ubundi bigeze 91 turabona yuko 93 murambabarira turabona yuko haci ubwicanyi bukomeye cyane kandi uwo buyo yari we tuvuga ko yarahagariye igihugu kuko niwe yateguye amatora yo 93 ariko inzego zagiye mu matora zatowe n'abene igihugu karibwa bakazica harimo n'umukuru w'igihugu cyase kwerekana ubumwe bw'abarundi bwasije 91 bwaragize akamaro ku bwanje. Akahe kamaro rero tubwira ko akamaro kabwo mugiye mukaraba inyuma aho nahereye kwa Micombero mukaja ku mareta yagiye akurikirana n'amareta y'amakudeta gusa nabo mugeze batogwa n'abene igihugu ariko tugiye ku ruhande rwo guhera 1991 amaze gusinywa tukaduga tugeze uno munsi aho turi turamaze kubona nubwo izo nzego za rwego rwa 2023 rwagiye rwavuyeho
rwishwe bakabona kudeta ariko twagiye turabona ko habayeho amatora kiri ikimenyetso cyiza cyerekana yuko amasezerano basinye y'ubumwe bw'abarundi agize akantu na gatoya basi twayabonerako n'ubu kadashemeye. hanyuma rero aho wifuza yuko yagana yagera biri kure y'ukwezi ni hehe ngo twashaka kumva aho jyewe nifuza ko ubumwe bw'abarundi bwogera nitwoguma tubuharura kujya numvise bajya abanyepolitike bariko bavuga ikiya gihe mu kiganiro bavuga yuko bofatira gusa kuvyo biboneka bijanye n'ubwoko ahubwo bohindura bakabona yuko ubumwe bw'abarundi bubwiza gufatirwa mu mpande zose hakabaho ubumwe hagati y'abari mu migambwe hakabaho ubumwe hagati y'abenegihugu bari ku misozi bakize batari no ku butegetsi n'abategetsi bari ku butegetsi nyene hakaba ubwo umwaka w'ikiganiro hakaba ubumwe hagati y'imiryango myinshi igize abarundi bari mu miryango myinshi hari abahanza hari abashubi hari abayengero n'abandi benshi kandi rwo turabira bamwimiza aho kuja mu bumwe hariho bariko baridiviza hariko bagira amacakubiri ugasanga bariko bavuga ngo tugiye mu nama y'abahanza ibyo byose bigaca birikana yuko bizozana iyindi ntumbero mu nyuma byo tutabona. ahubwo hari umunyapolitike nge twavuganye mu kiganiro cy'imvo n'imvano ambwira ko ahubwo iki ari igisubizo cyo kurangiza ikibazo cy'amacakubiri afatiye ku moko. ni umwumvirizi wiwe ariko jewe mbona yuko ari izindi ngorane kuko uko ubu imigwi igenda iba myinshi mu gihugu niko haduka izindi ngorane kuko bizovamwo usange nta macakubiri waratakaje afatiye ubwoko ahari ariko hari abandi macakubiri yavutse afatiye ku miryango nayo. Ndavuga ati ntabwiza no kubaho n'ubumwe hagati y'amagenerasiyo tukavuga ati hariho urwaruka uno munsi usanga ruri mu myidogo rukavuga ngo abarukuriye imbere no kwita aba ene bari ku butegetsi hanyuma urwo rwaruka nabo babatwera ko turi muri chômage bakavuga ati ubwo bumwe kabaho bakabona yuko bari ku butegetsi nabo bari muri chômage cyane bakirindiriye ubuzi bari hamwe bari mu bumwe kuko ubumwe ariko bafatira mu bwoko bwonyene gwe. Okay, ngaho reka tugende muri ibi bintu bine rero uvuze. Dufatiye ubumwe hagati y'imigambwe. Ubona leta itarimo yakora ibyangombwa kugira ngo imigambwe ibimwe. Ntago ubona ko ubutegetsi bushyashya burimo burakemura icyo kibazo. Icyambere cyo novuga yuko ubumwe nubwo twavuga mu migambwe ubumwe bubwiriza gutangura daboro guhera mu migambwe iwayo kuvuga bane ubumwe bubwiza gutangurira abo nyene bari mu mugambwe agize umuryango ngo mugambwe sike abo bantu bari mu bumwe bafite ubumwe. Kubwawe rero ubona bimeze bite? Ubwanje si leta yonyene yo bwiza gufata ingendo yo gutsimbataza ubumwe hagati y'abari mu migambwe ahubwo iyo migambwe nyene ubwayo indani muri yo yabwiza kugira ubwo bumwe. Ndaguha akaroro gatoyi mu mwaka wa 2015 harabaye ingorane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD byaragaragaye harabaye ingorane habamwo bamwe mu bawugize bigeze no kurongora mbere barawuvamwo barawuta haba abandi basigaye ku mugambwe baguma haba impande zibiri. Kubwawe rero hagomba kubanza kubamo ubwo bumwe hagati yabo ngabo bari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi abari mu mugambwe baje hamwe hanyuma bagira ubwo bumwe kandi ubumwe babutsimbatarize ku bikorwa bakore bana kurondera visibility uko hari ibyo tubona abantu bagenda mu bintu bagiye kurondera visibility bagiye kurondera ni ukuvuga nk'ubu umuntu akaja mu kintu kugira gusa ngo yerekane atari karakora ibintu bibwiza gutsimbataza ubwo bumwe kuko ubumwe n'ubuteranijwe n'ikintu muri ko murakora cy'umugambi w'iterambere. Yego, hanyuma reka tujye ku cya kabiri nacyo. Icya kabiri uravuga ubumwe hagati y'abanyagihugu n'abategetsi. Ubumwe buri hagati y'abategetsi n'abataburiko icyo ni ikindi kintu umuntu yokwiga neza akaraba kuko nta kigaragaza by'ukuri yuko hariho ubumwe hagati y'abari ku butegetsi n'abenegihugu bari ku misozi. Icyo ntikigaragara neza. Ngaho reka tujye no kuri iki cya gatatu uravuga ngo umwe hagati y'imiryango. Ese imiryango ngarutse kuri cya kindi batubwiye mu mvo n'imvano y'ubushize bavuga yuko iki cyavuye mu biganiro abarundi barimo baragirana kugira ngo basubire muri kahise kuko muri kahise bari bafite ubumwe bakoreraga hamwe rero ni wo muti babona yuko wabayageza kongera gusubira mu bumwe. Ubisanzwe abakera bari mu bumwe kandi ubumwe bwabo bwari bushingiye mu gukunda igihugu cyabo baravuga ngo Imana umwami uburundi hari ikivugo cyabo. Ni nayo mpamvu abakera iyo uburundi igihugu cyabo gitewe bose bahagurukira mu bumwe bwabo bakaza kukigwanira
uno munsi twavuga ko bimeze gutyo kuko ubwo bumwe bwarasambutse kandi bavuga ngo ubumwe butariho buteranwa n'inyama. Ni ukuvuga hari ibintu bidakoretse, hari ibintu bimwe iyo biri mu gihugu ubumwe busa na bwasambutse. Ubukene nk'akarorero, ubukene ni indwara mbi ishobora gukuraho ubumwe mu bantu, kuko ubushobozi ashobora kugiranira ubumwe n'ubona ko umenga yaba yahahaze. Aha, ubwo winjiye mu nyuma ariyo generation, ubwo hagati y'abakire n'abakire, abafite akazi n'abadafite akazi, ngaho kivugayo nabwo turangize. Nashatse kuvuga kubera nyimba tufite ingorane y'ubukene, uno munsi bizotugora kugira ngo tugire ubumwe bushitse, kuko tuzopfa ubusa. Mu kintu bakunda gutuba mugani nyene yuko ubumwe budahari buteranwa n'inyama. Ni buhari kubera hari ikibazo dufise muri icyo gihe. Ahubwo icyo kwihutirwa cya mbere nuko twese twovira hasi rimwe, tukareka icyo kintu cyo kwitaba cyo kugira visibility ngo dukore imigambi kugira ngo abari ku butegetsi bashobore kutubona neza, canke abari amashirahamwe mpuzamakungu ashobore kudufasha kubera turi mu mugwi runaka, ahubwo tugakora twiteza imbere maze twakira ubwo bukene. Ubumwe burashoboka, tukatugira ubumwe tukaca tuyagira kwigufa. Bavanga ubunyegeri byagira kwigufa. Nubwo ubumwe dushaka kubwumvikana ko mu gihe turi hamwe dufise ibyo tujya twikenuye. Mugo turi mu nzara tutana kubirake tuguma tugira ingorane. Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze Isaac, ndashimiye. Nawe ndagushimiye cyane Bwana Serega kwaye. Ibiganiro bya BBC Gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Undi watanze ibitekerezo ni Dr. Barume Daniel Ndikumasabo, we ari mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Yatangiye aducira umugani. Natangiye ndabandikira n'umugani mvuga nti ugwisha yankara bacayirimo, aho bishaka kuvuga yuko ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi canke ibibazo abarundi bafise ko gushika no kuri uyu munsi batarashobora kubibonera igisubizo, kandi uko ndabibona jewe nkasanga bikibaguye no kugira ngo babone igisubizo cyabyo, kubera yuko babici ruhande ahandi naho ntibabivuge, nk'uko umukuru w'igihugu nawe nyine ati ntibavuga ukuri. Aho niho naciwe umugani mvuga ndi ugwishe yankara bacayirimo. Tuvane mu mugani tuwushyire mu buryo bufatika. Iki kirimo ni iki? Nukuvuga iki giteza ikibazo ni iki? Iki giteye ikibazo nuko abarundi bama iminsi yose bagendera ku kintu babubakira ku kintu kimeze nk'ikinyoma canke icuka gusa, mugabo ukuri ntibapfutome ko agatoki. Bakavuga ngo bari mu masezerano Arusha, bakavuga ngo barakoze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, nyamara bari Arusha ikintu cyari kibabaje ari nacyo rero bagomba gutuma kwa gatoki si cyo bagiyeko. Kandi icyerekeranye n'amasezerano y'Arusha, kuva bavuye mu masezerano y'Arusha, ni jewe muntu wa mbere natanguye kuvuga yuko amasezerano ya Arusha azazoshikana ku bantu, kubera yuko nasanze barahendanye ukuri bakaguca iruhande, ubwo bakagenda bakuzuza ibindi, cyane cyane nk'aho bafashe ibintu byo kugira ngo bagabure ubutegetsi. Uko kuri baciye iruhande ni ukuhe? Nuko abarundi bari Arusha bigabanijemo imico ibiri, yitwa ko ari abajedis, yitwa ko bahagarariye abatutsi, na G7 yitwa ko bahagarariye abahutu. Icyo gihe rero icyatumye n'amasezerano y'Arusha abaho ni kubera ubwicanyi babaye mu Burundi, hanyuma bukaza kuvamo abafashe ibirwanisho bakarwana, bagwanira ko bokira kwama bicwa, ariko ntibariko baragwanira kugira ngo baronke ubutegetsi. Aho rero murabona yuko noneho ko ibyo bintu atari byo byaronderewe ikibazo, ahubwo bakarondera ikibazo cyo kugabura imyanya mu butegetsi. Naho nasobanuye rero ko nta na rimwe abahutu bigeze bakumirwa mu butegetsi. Ubutegetsi babwamyemo. Icyo bashobora kuvuga ko abahutu bakumiriwe ni ku bwami no kuba perezida w'igihugu, ariko ku bundi butegetsi bwose busanzwe, ba minisitiri, ba depite, ba ofisiye mu ngabo z'igihugu n'umutwazangabo mu gihugu aricyo gisirikare, aho hose nta na hamwe bataronse umwanya, ba diregiteri genero, abaganga, abarimu. Ubwo si bwo butegetsi
mu butegetsi ntaho rero batari barimo aba barabaye ba ministre barabaye ba premier ministre urumva aho birerekana neza ko mu butegetsi ntaho bigeze baheza. Mu nyandiko twandikiye nk'uko bivuze uravuga ko gushika muri 72 abahutu nibo bari benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, aho uvuga yuko wemera yuko batabonye ubutegetsi ari uko gusa batabaye umwami cyangwa se ngo babe perezida, niko uvuga? Niko nabivuga rwose, kandi nivyo koko n'ubu ndabishimangira. Gushika muri 72 cya gisirikare bama bashira imbere ngo nico ubwoko bumwe, abahutu nibo bari benshi muri ico gisirikare. Mugabo abo bose mvuga ko aribo bari benshi mu gisirikare bose bahereye ku icumu barishwe. Iyo uvuze ngo bari benshi ubwo bari nka kangahe kwijana? Oya, kujanisha ntavyo nashobora kumenya, nuko gusa icyo ari ukuri, kuko no mu ba ofisiye banavyigiye bari na benshi cyane mu gisirikare, uretse yuko aho nduca ndagusaba ngo dusubire inyuma gato, kuko abo bishwe muri 69. Yego murabona ko aho icyo gihe hisha ba ofisiye gusa superieur b'abahutu bose barabica, ndabibuka ko babarasha ari 33 harimo umusivili umwe yari umuministre, abandi bose bari aba ofisiye bo hejuru. Urumva rero aho barategurira ibizoba muri 72 bo bari babizi. Mugabo cyane cyane icyo nashingiye ko kwerekana yuko mu butegetsi bari barimwo, ku buryo no muri cya gisirikare rero bavuga ko na chef de camajor w'umuhutu yarabaye, yerekana neza ko mu butegetsi nta na hamwe bigeze babura ko no mu masezerano yarusha rero icyo bagomba kurondera ntibarondera ubutegetsi, kuko ubutegetsi babwamyemo mugabo bakicwa. Kandi rero mumbabarire nako hari akandi kantu nayinciye ko mu bintu bavuga ko byateye indyane mu Burundi, bemeranije ko mu ntuze muri Arusha icyo kintu cy'ubwicanyi ko abamye bicwa n'ababica baracemeye. Icyo kintu bacemeye bacise izina ugutanga ikimazimuntu. Gutanga ikimazimuntu ku batabizi nuko imihango y'iminsi mikuru no guterekera, yewe kuko guterekera kwitwa ko ariko gushikwa imbere cyane mu Burundi, kwaherezwa nuko bazanya abahutu bakicwa bakabashira mu cambu c'inka, inka ngo z'abatutsi zigashoka zitambukanga imizimba y'abahutu. Icyo rero nico bita gutanga ikimazimuntu, bemeranijeho bose. Murumva ariko ibyo byari mu mico y'abarundi koko? Ibyo byari ibintu biriho bizwi ku buryo umuntu yabona ahantu byanditswe? Ibyo bintu byari mu muco w'abarundi ku ngoma y'abami, ari navyo navuze yuko urakagira Imana aho ushobora kubisanga byanditse, mugende mu bisome mu masezerano ya Arusha. Mu masezerano ya Arusha barabishizemo babihurirako yuko bemera ko koko ubwo bwicanyi bwamyeho bwitwa gutanga ikimazimuntu. Kimwe nuko rero n'ubu ucubaza abarundi, urabona je sindi Burundi, ucubaza abarundi bose babakurambere barakubareba ico kintu barakizi, n'abari Arusha barakikubareba. None reka duheraho rero. None wumva uko kuri batarakuvuze Arusha, wumva batarakuvuze bahereye kuri icyo kibazo nyine bavuga bati dore ibintu byagiye biba ni ibi ngibi, kugira ngo barebe uburyo babikosora bagashyiraho amasezerano yo gupfundika imigozi kugira ngo ibyo bintu bitongera kubaho? Nyene ntabwo bakivuze, ahubwo cyarimwo barakireka baja mu byo kugira ngo bagabane ubutegetsi. Kuko ukivuza inshuro ebyiri ngo kwari kugabana ubutegetsi, ariko mu masezerano ya Arusha bavuze yuko hagomba no kuzabaho urwego rushinzwe kuzamenya ukuri no kumwanyisha abarundi, hakabaho ndetse hakazashyirwaho na CNL igomba kuzamenya ibyabaye no gucira imanza bazaba bahanwe n'ibyaha. Urumva ibyo ngibyo atari intambwe igaragaza yuko bashatse ibyo bintu kubikosora? Aho woshobora kubifata nk'uko wagira ngo yari intambwe yo gushaka kubikosora, ariko kubera ko batabidomye ko agatoki bati hari ubwicanyi mwebwe mwagumye mutwica, aho nshangaruka nkaza kukwereka yuko naho byari bimeze gutyo, amaherezo ayo masezerano yemewe na bamwe, abandi ntibayemera, bakayemera n'abandi CNDD gushika naho habayeho baje kuyasinya, habayeho igitugu cy'umuntu afise uburemere kuri bo,
bagenda basaba abantu Bujumbura ngo bazane bayasinye ariko kuva Arusha bararahiye batarayemeye. Ni naho nshangaruka nkaza nkavuga nti n'ivyo bintu rero ntivyabaye kuri JDC gusa, ni naho naje no gushima abo muri CNDD FDD ayo masezerano ntibayemeye, ariko nyuma yaho baraje kongera kuja hamwe bakora yandi masezerano, nyamara bakavuga rero noneho bati barakomeza bagendere ku masezerano yarusha, kandi amasezerano yarusha bo batarayemeye bakomeje barwana. Aho ngaho rero haca hazana ikintu cyaba kiburizamwo ivyobaye intumbero yo kugira ngo bashike kumwe bw'abarundi. Niho rero namavuga yuko n'ivyo mwariko muravuga byerekeranye nk'abiri yabavuze bati bazoshiraho ibintu by'ubumwe bw'abarundi. None ivyo bita ngo nukuvugisha ukuri no kurekuriranira, ivyo bita ngo reconciliation, hanyuma ugasanga baragenda bazura amagufa ngo y'abantu bagira gute. Ubwo urabona ivyo bintu bizoreconcilia nde nande, kandi ko kwireconcilia twagomba kubanza kuba kwaradeterminye abantu reka tuvuge mu Kirundi, hagomba kuba abantu bagomba kumvikana ku kintu kiniki, ababemeye ko bari muri iri kosa, aba nabo batutwara ko muri kosa, noneho rero hakabaho kumvikana. None ubu ninde avuga ko yarafise ikosiri canke yumvikanye nande? Usubiza amazima buretse gato, buretse aho ngaho ntitwarengane icyo bumvikanye Arusha, kubera ko ntabwo byose bari kubikorera mu masezerano. Icyo bumvikanye ni ugushyiraho inzego zigomba gukurikirana ibyo nyine urimo uravuga. Ibyo rero babishyizeho, ahubwo ikibazo cyabaye n'aba bantu abatumire bacu bari muri kino kiganiro twakoze bavugaga yuko gushyira mu bikorwa ariho habaye ikibazo. Okay, urumva ko bigenda bigongana zibishobore gushigwa mu bikorwa. Bireka gushigwa mu bikorwa gute? Kubera yuko bashaka ko badomwa ko agatoki ko bagize iki kiriki. Tuvuge ibyo bintu zari impaka ziri hagati y'abahutu n'abatutsi. Mbega igihe badashoboye kuvuga bati mwebwe abatutsi mwaragize nabi gutya, namwe bahutu mwaragize nabi gutya, wumva hazoba icyo kintu rero baratinya bose kugira ngo bagishire ngaho, bagishire kwintoki kije ngaho, nakumwe bavuga bati kinyoma gikubitirwa humutse. Bagaguma rero bavuga ivyo bavuga ngo turakora, ariko ico ari cyo nkingi, aricyo mizi y'ibibatera ibibazo byose kikaba kitavuzwe. Ariko buretse gato, kuko urimo uravuga ngo ntibakivuga, kandi icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyaraganiriwe i Arusha. Icyo washakaga ko bavuga Arusha batavuze niki? Noneho tududurize ko ngakumwe bavuga kumera inda ku rukumu. Ubwo rero nawe utangiye kuvuga ukuri, ngaho nawe vuga ukuri. Hari ikintu bita kudahana. Kubera rero ko habayeho ikintu cyo kudahana, gushika no kuri uyu munsi rero icyo kibazo cyarateye ikibazo, kuko abantu baba batinya ko bohanwa, abantu nabo bakaba batinya guhana, bigatuma rero bagirana ikintu gisa no gucengana. Raba iyo mpamvu kuko itigeze igirwa no kuri uyu munsi. Raba ivyo bita ngo ubumwe bw'abarundi nta kintu na kimwe byashoboye kubyara, kubera ko bose bagenda babicurika, ugasanga barabivuga, ariko abagomba kugirana ayo masezerano nanone ntaho ntibicaye ngo bagirana ayo masezerano. Urabona bazoheza bakazoshika ku cyo bashaka gute, cyangwa bazoshaka bago gute. Ni naho mbere jewe ngenda nerekana yuko icyo kintu cyo kudahana gikomeza gikindagira ya ngeso mbi y'abantu bishira hejuru, y'abantu bamwe bibona ko baruta abandi, gushika yewe no kuri uyu munsi genda cyabona aho byerekana ko kwishira hejuru no kurutano ari nabyo mbere byazanyemo nuko mu Rwandiko nabandikiye bashiriyemo ko naho bagera naho bemeza ngo hariho ubwoko bw'abagabo, kandi nta bwoko bw'abagabo zigeze buba bikongera. Oya buretse gato, ariko nje mfite umuganwa hano twavuganaga arimo araduha ikiganiro avugira abaganwa avuga ko ari ubwoko bwari buriho. None wowe uravuga ko atariho? Ndasaba muzompe uyo muntu tuzobiharire, mugabo ngaha mutararinda no kumuzana ngira ngo ndabaha ibintu muzomubaze nabihinyuza, jewe nzobe nsinzo kongera no kwirirwa ndabihariramo. Munyemereye nduge kuri ico kibazo. Ngaho icyo muzamubwira niki, abaganwa s'ubwoko bwigeze bubaho namba. Abaganwa wari umwanya w'akazi,
ku bwami nta baminisitiri bari bariho, abami bakurikirwa n'abaganwa. Abo baganwa ubundi byasipoza yuko ari abana b'abami bagenda bakagirwa abaganwa. Uko Burundi bwari bugabanije ntibyari byavugwa n'amateritwari cyangwa se ngo n'amaprovensi, bavuga uturere tw'Uburundi. Nk'uko abaganwa rero basanga bayobora akarere, ugasanga umuganwa atwara Ubweru, ubundi muganda atwara Ubuyogoma, ubundi atwara Imbo, ubundi atwara Ikirimiro, ubundi atwara Umugamba, ubundi atwara Ubututsi, Ingoma, Ukumoso, Ubuha n'Uburagane. Nuko byari bigabanuye. Aho rero byatwagwa n'umuganwa. Umuganwa akazokurikirwa n'iki? N'umutware, bamwita umutware. Umutware nawe akazakurikirwa n'umurongozi. Umurongozi agaherezwa n'uwo bita umumotsi. Urumva rero ko mbere kindi nshobora kubereka tutagiye kure ngo tuvunike, mbega Rwagasore bamwita ko ari mu bwoko buhe, mu miryango iyihe? Muri ivyo bavuga abaganwa, abahutu canke n'abatutsi. Rwagasore none n'umututsi wo mu Bezi. Buretse nanjye nkubaza ngaha kuko ndafatira kuri iki gihugu twebwe turimo cy'Ubwongereza. Mu gihugu turimo cy'Ubwongereza hariho umuryango w'abami, ariko mu muryango w'abami harimo abantu baha utuzi kubera ko baje muri uru rwego rukorera ubwami, bakabita aba peers cyangwa se aba lords, akazi babahaye. Ariko ibyo ntibibabuza kumva yuko hariho ubwoko bw'abaganwa, hakaba n'abandi wenda bashobora kuba baraje bakaba abaganwa kubera akazi bahawe. Yes, urakabyara nyene just aho niko nanjye ndiko ndasobanura ko abantu baba mu kazi k'ubuganwa. Ntabwo yabaje kuba mu ubwoko bw'abaganwa, yabaje mu kazi k'ubuganwa. Ni nk'uko umunsi umushikirangoma adashobora kuja kuvuga ngo ubwoko bwiwe n'umushikirangoma. Kandi aha ngomba guca ndabereka uturero tubiri twiza tuheza tukaborohereza. Rwagasore nguriya gushika no kuri uyu munsi biracanavuga ko ari umuganwa, mugabo ubwoko bwiwe muri ibyo turiko turavuga n'umwezi. Nongere nguhe ikindi cya kabiri, mu bantu bishe Rwagasore hari ibirori na Ntidendereza abo baravukana. Ntidendereza yari umuganwa, ariko abaregwa ko yes, baranahanywe. Ibyo si ukuvuga ngo nabaregwa, bararezwe, barabitsindirwa, barahanywe. Mugabo muri ba baganwa Ntidendereza yari mukuru wa Birori dope kuri se na nyina, kandi Ntidendereza we nyine niwe yari umuganwa, Birori ntiyari umuganwa, kubera yuko Birori nta kazi k'ubuganwa yakoze, mugabo Ntidendereza yarakoze akazi k'ubuganwa, rero yari umuganwa. Hanyuma ariko rero buretse gato, wowe ushobora kuzana urugero rumwe nk'uko wenda abaganwa bakundaga kurongora abatutsikazi, bakarongora abatutsikazi, cyangwa se hakabaho umuganwa ushobora kuba avuye mu batutsi. Ibyo nabyo bishobora kubaho, nk'uko mu nyandiko watwandikiye wavuze ko hari n'umuhutu wahindutse umuganwa. Ibyo ngibyo bishobora kubaho, ariko ntibibujijwe yuko ubwoko bwabo buriho. Mesiye Gakwaya, jewe icyo ndiko ndashimangira gushika no kuri uyu munsi, uyo muhutu ndabereka ko yabaye umwana, ntiyahindutse umuganwa, yagumye ari umuhutu mugabo akora akazi k'ubuganwa. Nico nshaka ko mwumva nyene, naragitanzeho akarorero kugira ngo murabe ko umuntu w'umuhutu kandi bamuzanye aza kuba umuganwa ari umuntu w'umugabo asanzwe yubatse, ari mu rugo yakora kandi kazi, mugabo baza kumushira mu kazi k'ubuganwa, baje kumugira umuganwa. Aho niho rero reka dukomeze, kuko nashaka ko abatwumva icyo nacyo bacyumve, kuko ubumwe tuvuga ntabwo ari abahutu n'abatutsi gusa, harimo n'abatwa, harimo ndetse n'abo baganwa. Niyo mpamvu nagira ngo ubisobanure. Komeza rero. Icyo rero ngira ngo cyo nditokigaruka kuko namaze gutanga n'utundi turorero ko na Rwagasore no gushika no kuri uyu munsi baravuga ko ari umuganwa, mugabo ni umwezi, ubwoko bwiwe ni umwezi, n'umututsi w'umwezi. Reka turangize, urimo uravuga kuri biriya bintu bibiri byawe wavuze, uvuga uti icyatumye naremanze nkavuga yuko Arusha babeshanye. Wavuze ibintu bibiri, reka tubirangirizeho. Murakoze rwose, naravuze neza kandi n'ubu ndabisubiramo. Icyatumye naremanze nkavuga ndi Arusha barabeshanye nuko bavuyeho banzuye ngo
muri ryagabana ryabo ry'ubutegetsi ngo n'abatutsi nabo bazosubizwa ku butegetsi biciye mu matora abantu gakwaye batanguye muri 73 bica uruhande uruhu muri 65 bica 69 7 na 2 88 hanyuma hakajaho n'ikintu cyo kuvuga yuko ari 15%. Noneho igihe bazoja mu matora bari muri iyo competition umva bazocisha hehe ngo baronga ayo majwi. Aho rero byari guca mu matora bigabanujwe biciye mu buryo ubu nerekana raba muri transition baravuze bati transition ya mbere inzubacyuho ya mbere yahariwe Buyoya yegamiye ku ruhande rw'abatutsi. Inzubacyuho ya kabiri yabaye kuri Ndayizeye yegamiye uruhande rw'abahutu. Ibyo byarashobotse. N'ahandi rero je mvuga nzi iyo nza kuhabana ari kubagira inama ko bikaba rero biciye bigira ubwumvikane ko noneho hazobaho manda bagenda bagabura manda iyi irakurikirwa n'aba yari yaba irakurikirwa n'aba abo rero akaba rero bazana abakandida hagatorwa muri abo kugira ngo abatutsi nabo bashobore gutegeka. Yes please. Cyakabiri gisa nuko twamaze kukivuga kuko cyari kiriya nyene bo bavuga ko batagize ubutegetsi kandi nerekanye ko mu ngeri z'ubutegetsi hose bari barimo mugabo babuze icyo bita justice sociale. Ntibigeze haboneka ikintu kizi ko twitwa mu Kirundi ni kukizwa gacinyizo cyange ubutungane. Icyo kintu ntibigeze bakigira kuko aho abandi bashakiye barabica uko bashatse batagira kirengera batagira kivurira. Icyo kintu rero nicyo kintu nabo bihenze ko bakavuga ngo bagiye mu byo kugabura ubutegetsi. Ahubwo mbere na mbere hagomba ko abanza kuboneka ka gaciro kabo bama bicwa uko bibaye raba no kunezereza iminsi mikuru. Namaze kubereka ko no muri Arusha n'abandi baracemeye ko bagira cyakindi cyitwa gutanga ikimazi mundu ngo iminsi mikuru yabo igomba gushimishwa no kunezerezwa no kugira ngo ibe yuzuye. Ariko haje imibyimba yaba naba inka zigashoka zitambuka imibyimba yabo bantu. Aho urabona rero ko bwabwicanyi bimonogoje kandi bugendeye ku kintu cy'agacinyizo n'akagaye. N'ubu rero uzobirabe haracanye ikindi kintu cyerekana yuko bakigendera kuri icyo kintu cyo kwishira hejuru. Aha ncanerekana ibintu byari bya uprona wari umugambwe umwe rukumbi wa leta. Ubu rero ibintu utari kuri leta ibyo bintu byose byari bya leta bifiswe n'umugambo uprona kandi uprona ibintu byayo byari kuri 13 Avenue hari ibiro byayo aho yagiye hitwa ko hari ibyo bintu byubatse ibya uprona leta umugambwe wa twese ubu byabaye iby'abantu bamwe. Aha rero urabona ko inzira iracyari ndende. Ni naho navugiye yuko haracari ikibazo kugira ngo abantu bazoshobore gushika ku bumwe n'amasezerano bw'abarundi. Hari ikintu kimwe nogena ntavuze nuko nerekanye yuko mbere aho barondera abantu babegeka ko ibintu ngo babice ngo barategura kudeta. Nerekanye umwe mu batumire bamunyu nawe icyo kintu cya kudeta cyaramubayeho aranafungwa ariko ntigeze yicwa. Ariko abahutu bo babishirako barabishe. Rero niho navuga nti abarundi bakwiye kwicara hamwe bakavuga ukuri nk'uko umukuru w'igihugu avuga kandi bagatinyuka bakavuga ati wowe warakoze icyaha iki n'iki waragikoze nawe warakoze iki noneho rero turahariranye ibi tubivanyeho twubaka Burundi busha. Naho niho ndabongeza kereka hari ikindi kintu mubona. Oya rwose urakoze cyane ndagushimiye Dr. Barume Daniel ndi ku masabo ku bitekerezo utanze mu mvune imvano. Ndabakengurukiye nanjye rwose. Aha niho turangirije iki kiganiro cyacu. Shimire Florentine Kwizera wamfashije kugitegura hamwe na Jonathan Becker twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya na Huda.